ndabashimiye cyane. Rero uyu munsi ko tuvugana ku bintu bijanye n'icyo twokora. Murazi yuko tuyagwize hari abantu bazogirane bazokreya ibikorwa biyazana. Ikuvuga umuntu azobahisemo kugira une deuxième ou troisième source de revenu. Ça peut être agere shasha, gusaba kaza ahantu, gukora amasata barakora, gukora le weekend, ariko agaragaza ubwirane kuyagwiza. Hari undi muntu adakeneye gukora ikintu na kimwe, akeneye ahubwo gukoresha neza ayafise, kubera ko arayasanzaza. Bisigura ko umuntu avomera mu ndobo iva. Iyo indobo iva hakubanza kuzana andi mazi menshi, pito banza uhome za ntaboro zose y'amazi ntavemo. Ubu rero uwundi muce n'umuntu kugira ngo yagwize bisaba ko ahindura inyifato, bisaba ko yadopta amavare mashasha, swat akomeza yarafise canka adopta amavare mashasha. Uyu munsi ngomba tuvugana ku mavare atatu yogufasha kuyagwiza kugira ngo niwasanga bizokana gukora igikorwa, aho uzokenera abandi bantu mukorana, aho uzokenera des partenaires financiers ou techniques, bizogufasha ufise amavare atatu. Valeur ya mbere ni integrity. Integrity ku umuntu wimvuga kuri. Murabona mu wundi wacu umuntu ashobora kuza kubwira ati ntiza fait aho passé waguze 350,000 ugacimuha. Mugabo waciyaza ati ngurana 50,000 ugacimusamwandikiranire. Et pour ta fait aho passé niyo ari share wayiguze a 350,000 francs wayimuha atamwandikiranire. Mugabo kubera ko hagiye mu afere amafaranga ni kuvuga ngo muciye mwifuza ko mwandikiranira. Rimwe na rimwe uwayaguhaye amafaranga ashobora kuba yarabaye traumatize cyangwa yarabaye déçu n'umuntu kanaka kubera ko atubayeje valeur ya integrity. Chers amis, wifuza kuyagwiza l'integrité izo bwa mbere. Iyi integrity rero iri mu byo dukora byose, mu byo tuvuga, mu byo dukora. Biza gusigura gute? Niyo nazana une activité à faire, nga propose une activité gukora, nga propose un produit à vendre. Vya bindi navuga, vya bindi nemera abaguzi bazovyasocia na ma personnalité, bavyasocia na ma valeur fils. Nimba ni intègre les clients ari abaguzi bazohurumbira cakintu kubera iki bazogira confiance ibyo jewe ngora kora barazi ko ni intègre. Rero iyi valeur nimba utayifise, nimba utaruyumvira ko cyane, nimba uyifise utayumvira ko, gerageza uyigwanire, urinde ikintu cyose cyo gukura ko kuba inyankamugayo, kubera ko integrité, kuba honnête mu buzima, kuba umuntu avuga ukuri birafasha. Et surtout ho hageze ko tuyagwiza. Bikuvuga uzoyagwiza, hari uzokoresha y'abandi mu kuyagwiza, ugwiza yiwiwe. Hari uzomukozi w'abandi bantu. Gira integrité, ukora ikintu neza, kiri bien soigné, ku buryo ejo uzokibaza azomenya ko cyakoze umuntu afise integrity. Hari igihe abakozi bakorera abandi bantu baba de malhonnête, bakagira ubujyaje, bagakora ibintu hamwatiye. Gira integrity, uri ku kazi k'abandi bantu, uri paye pour faire 8 heures par jour, canke pas full time, yes as well, canke à temps partiel, s'il te plaît. Gerageza ube integre kuco wemereye umukoresha wawe, ico wemereye umuguzi ugishitse. Valeur ya kabiri ni gukoresha umwanya. Il faut ko umuntu ari ponctuel, ari ku mwanya. Birabaje cyane mu wundi wacu, iyo umuntu ari ku mwanya cyane bacavuga ngo wigize umuzungu canke wigize umunyamahanga. Ngo ngato mu Burundi shango tekereza ahani kubera ko washitse kuri rendez-vous ya 15h ugashika 15h top. Cyagusigura ngo nongo twacirewe mu Kameme ngo turi mu Burundi. Uciyumvira kuno ntuzoyagwiza. Kubera igihe cyose uzotakaza umwanya, uzobutakaje amafaranga, kandi uzobutakaje n'umuntu. Kubera ya deja bari intègre, bari ponctuel ku mwanya wabo. Abantu rero bari aho recherche yo gukorana n'abantu bafise izi valeurs, bafise integrité na ponctualité. Koresha umwanya neza, umwanya w'ikimazi. Vous avez une réunion, il faut être ponctuel, bakumwanya. Ugira uruhare n'umukiriya wawe, umuguzi wawe, mwavuganye 15h, ase 15h30, s'il te plaît, shiraho amamezire kugira ngo abakiriya biwawe, abaguzi biwawe nibaguprofite. Abaguzi bawe ubazana ahantu ubahiriza umwanya. Bizogusaba kutakaza 2 ou 3 clients mu ntango, mugabo vers la fin izo ari valeur bose bakurondera ko bahiriza umwanya. Ca bibaza nk'umutayeri yavuze ngo uragaruka gutora impuzu zawe mardi 15h, ugaca usanga izo mpuzu zawe ziri ready, biraryoshe. Murabona impuzu nambaye yakozwe
la belle enceinte avec Sandrine Vyimana. Ce que j'ai aimé, iruhande yuko ikoze neza, finissage yagenze neza, j'ai aussi aimé la ponctualité. Wa muntu akubwira ngo iyi chemise yawe nzoyiguha vendredi 10h. Ugatugana ugasanga chemise yawe iri ready. Mukene kumushorera biroroshe cyane, ni mu Kabondo. Ugeze kuri ministère ya tourisme, fata papicha mu Kabondo manuke, ofu uzocubona la belle enceinte ya Sandrine Vyimana. Barafise karite, bashora neza, iruhande y'ibyo byose la ponctualité barubahiriza umwanya rero kuchere kandi umwanya ugiye rugaruka. Ibintu byo kuvuga ngo turi mu Burundi bihebe. Wabwiye umukiriya wawe ko uza kumwakira 15h, hari undi wabwiye 16h, uwa 15 niyaza 15h30 agaca guhatira ngo please ngo bitahure ngo turi mu Burundi wacu byangoye, ugaca wemera ugira utakaze wa mukiriya wa 16h, kandi umukiriya wa 16h uramutakaza nazogaruka kurashye ata. Ubahiriza umwanya, we influence mukorana bige kubahiriza umwanya. Hama niba bazoca bakwita amazina atandukanye kubera ko bahirije umwanya bikore. Iri wara dekiriye bazoza un jour bakurondera kubera ko bahirije umwanya. Vale ya gatatu, il faut être discipliné. Il faut avoir l'esprit yuko ushaka ikintu kagishikako wifuza kuyagwiza. No muntu atangura ikintu n'umusa gaca giheba. Ba umuntu ari determiné gidiscipline gukora ikintu. Kubera muri sanse yo kuyagwiza hari ibyo bisabwa guheba. Hari ama sacrifice tuzokora. Vous avez un projet izokenera 10 millions à la fin d'année. Aya mafaranga 10 millions uzoyaronka umwaka uheze utayaziganije, utayabitse. Ce qui fait que wewe mu byo ukora no mu byo utunganya uba discipline, wa muntu wiyemeza ikintu. Niba mvuga ati jewe sinzosohoka pendant la semaine, sinzokonsoma pendant la semaine muri bibi nibi, sinzogera social pendant la semaine. Please stick on that. Ico kintu cubahirize kugira ngo ntiwisahure, ntiwihemukire. Twigize valeurs zitatu: intégrité, ponctualité na discipline. Ibuka bishira mu ngiro bizogufasha kuyagwiza kubera abaguzi bawe bazovuga ngo uri honnête, basange ico wabemeye ico wabahaye baguhanahana. Umuntu yagutije amafaranga yiwe akayaguha ngo yagwize, ukayagwiza ko mwavuganye, bizozana valeur ajoutée muri business yawe. Ni waba ponctuel, wavuze 10h kaba 10h ukavyubahiriza, abantu bazobigukundira kubera ko umwanya ni ikintu kidasanzwe abantu bose barondera ucubahiriza. Bizoshika umukiriya umutakaze kubera ko yacerewe, ugacumubwira ati excusez madame cyangwa monsieur mwacerewe, ngena kino umuntu ese ata je nkora akazi ka coaching, je ndandaza umwanya, ndandaza amasaha yanje. Uwo mugiye seze ntayubahirize, singe kuba victime. C'est pas le client kuri kiya cyaba victime, c'est plutôt waho ni umuntu atubahirije umwanya. Ikintu rero tugikore ko gose kubera ça compte muri business et ça compte muri intumbero yo kuyagwiza. Et troisième valeur, ube discipline. Ico wiyemeje gukora ugashira mu ngiro. Nivyagusaba ko bakuvuga nabi ntaco, nivyagusaba ko baguha amazina atandukanye ntaco, mugabo wewe uvugiye ngo je dois être discipliné, iki kintu sinzogikora uko uzokora neza uko ibintu nzobikora. Hama bien sûr mukere kwambara neza, gushoresha neza, umwanya mwiza, babikoze neza kandi bakubahiriza umwanya. N'hésitez pas yo kuja muri belle enceinte mu Kabondo mushoneshe, et surtout mubibutse iyo valeur navuze ijanye na ponctualité kubera barayifise. Murakoze cyane nawe utaha. Kunzi batuyagwize ndabaramukije gose kandi nabashimira ingene mudukurikirana. Abantu rero bagiye badusaba Ezekiel woduha intahe ibishinga ntahe by'abantu bariko barayagwiza. Byukuri sindiko ndatama nirorera, hari abantu benshi bariko barashira mu ngiro zino nyigisho dutanga kuri YouTube. Narabwiye kandi yuko inyigisho ntanga 8 turazifise mu buryo bwagutse, shobora gutangwa umunsi umwe, imisi ibiri canke ndwi yose. Rero turafise umuntu umwe mu bantu benshi bariko barakoresha buno buryo abishira mu ngiro ariko arayagwiza, n'abasundi yitwa Menedor. Uyu munsi ngomba kubasangiza intahe yiwe. Uyu mukenyezi ni umwe mu bakenyezi benshi bariko barafashwa n'umugambi witwa tuyagwize ushirwa mu ngiro n'ishirahamwe ryitwa You Invest. Ndazi ko abantu benshi, hari abantu bamwe bafise impression bibaza ko twege muri You Invest dukorana gusa n'abantu bafise amikoro menshi. Eka namba sivyo. Mu mugambi tuyagwize hari abantu benshi ba mikoro make twasize hamwe tubigisha ingene boyagwiza kandi beko yagwiza. Rero intahe bafashe nabibutse yuko nimba Menedora byarakunze yagwiza nawe vyokunda ukayagwiza. Rero nabashimiye gose kino kiganiro kigufashije ugisangiza abandi bantu. Nimba uza bacofasha kuri YouTube yacu, kuri chaîne yacu hari ku biganiro 17
ibyo biganiro si urukurikirane kuvuga ngo umuntu ashobora kuza agafata kimwe ahagombeye akumviriza akaraba ikindi kintu. Rero ndabashimiye gose by'umwihariko ingene mu rutera intege urifuza kuyagwiza twese tuje hamwe kino kiganiro kidufashe kuyagwiza biciye mu kurema ikintu gishasha kitabaho, ubwa kabiri biciye mu guhindura ingene twara dukora ibintu, ubwa gatatu biciye mu gutunganya neza ayo dufise twese hamwe tuyagwize.